Uyu mwana ndamukunda sinifuza kumuva inyuma abaponda barabisha ndita yari kumugwa inyuma say uyu mwana ndamukunda sinifuza kumuva inyuma abaponda barabisha ndita yari kumugwa hari cyo mufana drama urana ndakubwire urucira umukate rugahita ivoka urumva ukarucira mukaso rugahita na nyoko mu bisanzwe jewe dramati my G je naraja kuma social media nkaja kuma TV online nkatuka BFace bro bitamvuye mu mutima kandi byarambabaza kuko navuga ati je mu misi imbere nanje ngoma kuba umustar gusa bikora kubera kanoti kandi kubera kuko numva boss wa uri umukozi boss akubwira ati gira ikora kigira mwico gira umva dramati yarambira rega niko bimeze baramaze guhindura umuziki kawaida none kubera iki twoguma duhindura umuziki kandi tugomba gutera imbere mugatwe tuzana amacakubiri none natwe tuzoguma twisemba abantu baguma batuzana ko amacakubiri we jose rani promoter ambwira indirimbo isotse ndiko ndamusaba afashe kuyipromoting akambwira ati ndimbo yawe ngo nziza ngo ariko kubera uri umunyakanyosha uva muri mu bisanzwe kuko twebwe kuvana kera umuziki wami uri mu kanyosha ariko rero kuvaho haje bino vyaduka novuga karamajini bino vyaduka barandiri promoter aba basimbizi kandi wanashima simbizi n'umunyakanyosha abagere n'ivyaduka simbizi na amashetani man none gasho wowe bita abantu koresha umwanya ntiyaba mugasho koresha umwanya ntihora mugasho yari amafaranga yo mu diaspora 500,000 bamuhagire promotion y'indirimbo ashara yake mu nyuma ari hakana ngoje namara wampaye yaherere yo kutagira icandiko je umuntu nzo azovuga ati ngo nkeneye urana je ndabagwaye ni izina ry'Imana je mu promoter nk'umuri aba bajamani arindura siko narondeye SatB ngambwa ati bro je uranze nkiri gipeti je rero na clip ya SatB ndimwo man kera mfise 11 yitwa go yayimbiye ahantu mu Kimanga bita mu Kimanga mu Kanyosha boro ndibuka nakunda koga ayo mazi ku mariba ari imisundo indirimbo yitwa gute tuze kubucinga ko yarimbye ati mana yacu tubabarire uzubora abana ba ugendura ba mupeti yakubise mbiri muhewa man James talent nyinshi mu mazi ama b-boy waguma wako bro narakubise mbiri muhewa mu mazi iyo day yampemvye 500 music debate. Hello everyone, it's your boy from BITV. I go by the name X Rainbow. Them homeboys call me the fan boy. So ikintu cyambere no basaba kwanza mubanze mugende kuri YouTube channel yacu mugire subscribe mugume muronka the update news. Tubibutse cyambere dufise service nyinshi, videography, photography, yari ibintu byinshi turabifise. Hama turafise igisata cha film. Umuntu wese yifuza gukina film arahawe ikaze muri BITV aze dukine film ndundi tuyiduze. So reka tugaruke rero ni music debate bugira kandi murabizi ko tubazaniranye n'ibintu biba bimeze neza kandi muri music debate singoma ngo tuzane umuririmbyi turashobora kuzana mu MC turashobora kuzana mu DJ ariko n'uwo twazanye n'umuririmbyi kandi akongera n'umu blogger muramuzi umuririmbyi akongera akaba mu blogger nta muntu yo bakurikirana industry 257 atazi baby boy rero twamubazanye yo wasa bro yo my G kire gute fresh maze neza what's up nigga twagiye ndamutse abakunzi ba BITV yo wakunzi ba BITV muraho murakomeye mbandanye murabiganiro guys mugira subscribe guys and partage and comment guys I'm here kubganyu nanje ndabaryoheye nakubari bagere none dukore kikuri nyemeza let's go dera garabashizemo muti ingoma n'umuti say ngo uyu mwana ndamukunda sinifuza kumuva inyuma abaponda barabisha ndita yari kumugwa inyuma say uyu mwana ndamukunda sinifuza kumuva inyuma abaponda barabisha ndita yari kumugwa inyuma otiwe mon bébé tiwe mameye otiwe mon bébé tiwe mameye agoma nyemeza mazeri kuri YouTube genda muhirabe mwandike nyemeza by baby boy muja muyibona mwibuke subscribe sino imarira kuko iraryoshe iratesa indirimbo n'umuti kubesha muri ko murabyumva kwiza ba BITV ni kiganiro music debate mamumvise baby boy indirimbo yitwa nyemeza irimo vibe good vibe guys mugende mwirondeye kuri YouTube video nziza cyane video nziza kuri ahantu hose irahari iri hose Shazam Spotify Boomplay hose irahari guys wasa mwabyumvise rero mugende kuri YouTube mugire follow mugire subscribe ahantu hose mu hama views twike guys vibing
nyemeza ase urukundo rwiwe ni danje umugitanda abiko mazene muvuga ngo ni gitandero sempa moi mwana aranyemeje nimba yabaza yifunga mfise oya umwana aranyemeje sijewe yo baby boy nyemeza n'indirimbo yakangaye mana nyemeza n'indirimbo yanje ya kabiri ya mbere nasubiyemo ya mbere nasubiyemo cover Davis D Bad Boy gusubiramo cover Davis kugira cover indirimbo Davis D Bad Boy byagushikanye kuki byaguhaye iki eske ni kwera kwiyumvire kugira ijya cover indirimbo wayo wayishimye iki kwere kutagize cover indirimbo y'umurundi kugira uvuga ati ngire kamere kuri indirimbo and then ndibuka ubwa mbere narigeze gukora cover indirimbo ya Olege bena papa cyangwa indirimbo Carolina nzonze ndayikoze ndayipostinga ndamutaginga papa cyangwe ndamutaginga na Olege ndamutaginze Olege twese tunavugana no kuri WhatsApp ndamuha na linki arayibona ambwira ati songi wawe ni nziza bica bihirira ngaho jiwaza umuntu mukoreye cover urakunze indirimbo yiwe uragize cover nawe uri muririmbyi nkawe ukeneye support yiwe ariko umuntu support ntayaguhaye ariko papa cyangwe indirimbo yarayipostinze kuri Instagram naramutaginze acagira repost ariko Oleg ntiyigeze agira repost jiwaze kandi niwe mwene indirimbo kandi no murundi mugenzi wanje ariko umuntu wa mbere atanze support ni umunyamahanga urumva byarambabaje kuko umujamanyeretse atakintu kizima no banakoze jiwaze narisha marare ya studio narondeye beat ndariha naga clip ndakora kugira ndaho umujama kantera ga support nanje nduge ariko acaranja showbiz ndapoesha mu nyuma je ndo umuntu vraiment ndakunda umuziki w'indundi ndakunda umuziki w'indundi cyane ndiyumvira madame ico gihe ari on top ndiyumvira eske ninakora madame drama tashaka kusapotinga ariko ndaraba dramati nawe n'umuntu ashaka kugara ukuntu mvuga ati no reka je ndondera umunyarwanda ashobora gusubira mu cover yiwe ndisi byashobora kumfasha ndaraba imiziki mico giri iri trend je nanje rero ndumufana vraiment Davis D ndamwemera sana ijya ndirimbo Bad Boy yarasohotse ariko ni indirimbo itigeze ivuma sana Chamuga sino ndirimbo ko itigeze ivuma sana reka ngira agachance ngira ngo jewe ndashobora kuyivumirako naho nyene nagize nyene mvuga ati reka mve kugerageza ndaja kuri ntuzenya kuri YouTube ya Element ya country record ndarondera ijes mentale ndayironse kuko razi ko ibintu byo gusubiramo indirimbo muri mvya tabizi si fresh jewe mvuga ati reka je na Tony Davis ndamwandikira numve umujama ndamwandikira message ya mbere kuri IG ya kubera yaje kunyishura cy'imyaka 2 ya naranditse hafi ama DM ashika nka 10 atanyishura ndasuya ndamwandikira cyenda posta ni foto yiwe ndamutaginga ndabwira abantu muri hafi ya Davis D mushaka kumubwira yuko hari umujene wo mu Burundi nawe no muririmbyi akeneye gusubira indirimbo yiwe babinsabire ngomba gusubira indirimbo umujene yana message ntayizo yaraba ariko hari umunsi nigeze guposta aka video k'indirimbo yiwe ijyanye na Bad Boy cyamutaginga ndamutaginze rero acarayibona iyo post ayibonye directement acagira repost acaranyandikira anyandikiye arambaza uri umurundi uri umunyarwanda ambwira ndo umurundi kandi akeneye gusubira indirimbo yawe acambwira ati hari indirimbo yiwanje kubundi mbwira ati ya acambwira ati none urafise beat yayo ndamubwira ya acambwira ati iyo ndirimbo ni wayisubiramo neza kuko ino mu Rwanda turi muri challenge yayo ni wasubiramo indirimbo neza jewe nzoguha collabo ya gusa ninabona indirimbo atabishasha sinzoguha support cinambwira grand frère je nzokora uko nshoboye ko wanje nawe uzobiraba indirimbo ndayisubiramwo ndaja muri studio ndarecordinga ndaheza ku recordinga cyanda poesha kwa ndirimbo ndayumvirije ndagira ubwoba mbwa ati ndashobora kuba nayisubiyamo nkuko umujene ashaka me reka ngerageze ndayikorera aka video basi nyimba izoza kubambi indirimbo nyimba izobambi ariko aka video kabe keza yandafise umujene twa Bingo Direct ni wasanzwe nkorera ama video ndamurondera ndamwumvise mushimire yo thanks Bingo Director
ya umujama ariko arabikora neza cyane kweri yaruka kunkorera hit vraiment video irikira kubita amafaranga no munsi irikira nyameza irikira sikira bingo respect kabisa papa. Shout out to you bingo director. Ya dushimire na SatB vraiment. SatB nawe nyene karamfasha ukuntu. Ya urumva songe umujene ndayimwumvisha ndamubisha songe nari maze hafi demo ndayikoze umujama mbwira ati man urasubira no ndirimbo yawe imeze fresh ino cover umva wowe arakuze indirimbo hamu avuga turagira ubwoba ndagira ubwoba ya umujama arama esprit ambwira ati my G ariko nibugeze usubiramo wagumije nasubiye mu ijya kava nyene oya mvuga ijya kava wowe wari waririmbye ukagira ubwoba ati yo bimeze fresh bambe bimeze full wagumije ijya nyene nibugeze ijya nyene niyo nagumije gusa nyene umujama ndamwegere ndamubwira ati my G je kano kabona naragakoze ariko numva ubwoba gusa umujama akomisa ambwira ati man mbe urazi umuntu atakuzi ko yamenya kari Davis sanamubwira why ambwira ati man waramuri ijwi waramuriye copy kujya nyene ino ndirimbo ahubwo turabimenya twekora ka video keza ariko turondera ka location apana ngaha ABJ hari day nigeze kuja gutembera mu Rumonge muri vake mu Rumonge nyene mbona hari utu location twiza umujere ndamufotorera ndamurungikira ambwira ati man ndaba tuno tu location cyaramaza abantu ni cyarambwira hano ni mu Rumonge cyambwira ati ni mu Rumonge bisaba yuko tuzojana one day kwa visit fresh ndava mu Rumonge turabonana turavugana cha turapanga day turasubira uko haraba ndahamwere kumbira ambwira ati man hano ni heza cyane ahubwo dupange rero ijya project ya cha turagaruka turipanga fresh twipanze cha turacomoka ducomotse turafata hotel misi 3 dufashe misi 3 turaja location turi babiri twagiye turi babiri kwa kenshi yo tugiye gushutinga ama video tuba turi babiri muri babiri gusa nta nundi muntu yarari twe na kawaida ino nyemeza niho twari turi benshi kwa video ya mbere kwa nyemeza ifise video zibiri iya mbere yaratakaye iya mbere yaratakaye bivuye ko mpamvu aba director just kubera nakoranye n'aba director babiri twashobora gukora na General niwe yari yafilmye rero ama image atwara muri carte memoire yiwe twakoranye na bingo director kandi rero General twari turinde kada ama image ama bingo na wakore ariko mu nyuma General nyimba sinzi siri ko ama image we yaratakaye mwari mamurisha twari twamurisha gusa ni handi mu Burundi mudafise icandiko none habuze iki kugira ico candiko kibe Maiji twebwe abaririmbyi bato hari kuntu badukwakwanya bantu badukuriye ya urumva ariko nibyo turabigaruka gusa ya urumva rero turafata ama image ya bad boy turayakora fresh turaheza turagaruka bien tugarutse umujama aricara hasi video arayikora araheza video yayikoze ahejeje ambwira ati man ijya video ngene ndayibona ni nziza ariko naje ndasubwoba gushaka kubita squatter ariko reka tugerageze tubatisha tukiri ngaho nyene kugira nyene tukura urazi tuba dufise ibibazo byinshi byo kubaza tukiri ngaho nyene none indirimbo vyaheze gute indirimbo nani Davis D yavuye asupporting uko yari yakwemereye byageze gute kolabo ni urana mu buzima si byiza kugenda wiruka ikintu cyose bisaba kugenda bukebo kubera nka Jay-Z najyanje baby boy kugira rimenyekane naciye muri struggle nyinshi sana naciye jisho baguma narapambanye je hari nabitanguye abantu bavuga ati uri umuvuwayu uranywa amataga amakoro ibiki abantu baranuka sana ariko je ngaguma focusinga kuko nari msa abantu bari nyuma yiwanje bambwira ati baby boy urafite talent ubwo burofa bwawe nyene abantu bavuga ati ngo wewe ngurasara ngurankura umugi nibwo buzotuma one day witwa umustar komeza rero upambana hari abakwita umusazi ariko hari abantu bazokwita umusani one day too kweli sometime no mu rugo kwera muhira nabikora bamponda sana abasista baramponda bakamwereka Viena mere ngo umwana wawe yasaze ibiki niba ama commentaire atari muhira bakambwira ati bana wose ubwira buno burofa ewana tuca twirukana kuko warageze nigiye banyirukana muhira ndabamwi barabara hafi umwaka gusa je namenye mfise imigisha y'Imana sinigeze ngo mpangayika sinigeze ngo ndari inzara ngo vyatari oyaba ndafise abajene yemera kwirigwa inzara ndafise umujene kwiri yavuga ati baby boy no musarikara hanze je ndikunda baby boy tujya kuri nani kuri nyemeza indirimbo yawe nshasha indirimbo yawe nshasha wavuze ko ari indirimbo yawe kabiri iri official yani ya kabiri indirimbo imeze neza kwanza tubanze twibutsa abakunzi bagende bayiraba ubugira kandi gende mwirawe kuri YouTube iraryoshye nta kintu na kimwe cyo tumanye nyemeza batayikunda oya vraiment ahubwo hariho akamemes nabonye no munsi
kanyimeza arajama barasara yarakame msi nabonye ngo utararanga indirimbo ngo nyemeza ngo ya baby boy ngo yemera ngo aratwika uwo nta kintu azi vraiment umuntu atazi iyo ndirimbo cyangwa ati no muntu yagize no msquare aranyageje umutima kubera muri kano kanya ni indirimbo ikiravugwa sana kandi cyane baby boy indirimbo ukija muri studio uri muri studio mbega we wumva ko yogera wifuza ko yogera mbega hajya hano wifuza canke yubaza kwizogera nihiri canke ntiyarage nirashi ahantu nifuza ko indirimbo ishika kubera imazi ntirakwiza n'isomene ariko igeze ku rugero rushimishije cyane tugiye ku ruhande rwa YouTube tugiye ku ruhande rwa Spotify kuko kuri Spotify urabona niyo ya mbere sure I'm sure bro ushaka kugura network ukabiraba tumva baraza kubiraba abakunzi b'umuzika kuri Spotify niyo ya mbere kibanza cya mbere ariko kuri Spotify sije nayipostinze vraiment sinzi umuntu yayipostinze ariko hatuvugira ifisa ama views mu minsi 3 ifisa ama views umuriyoni n'ibihumbi 500 urumva ku Murundi guys ku Murundi vraiment hari abantu bariko barirengagiza kubivuga hari abantu bariko barirengaza kubivuga tubye kuri Boomplay ni ya mbere indirimbo ba Diamond bose bamaze kuyibona ba Davido abaririmbyi bose muri East Africa tayari bamaze kuyibona umuririmbyi wese akoresha Spotify yamaze kuyibona none we wayibana nkande kwera nyemeza bana gutenyemeza indirimbo ikirabica bigaci gutuyibana nyemeza challenge ni nyinshi sana je narushe no guposting no kuri ugiye kuri Instagram yanje nahanguma ndaba challenge TikTok hose ziguma zijako mani hari n'abantu ba create ama platform ntazi indirimbo baguma bayishirako simple blague baby boy indirimbo yawe nyemeza imeze fresh gutwavyumvise kandi je naravye kuri YouTube nabonye indirimbo imeze fresh kabisa baby boy hari kiganiro uretse gukora avuga ku bintu bya dramatic na BFace ukuramenya nyene nk'umuntu kura uvuga nabi dramatic ari cyo mufa basi jewe sinigera mvugo hari cyo mufa na drama urana ndakubwire urucira umukate rugahita ivoka urumva ukarucira mukaso rugahita na nyoko mu bisanzwe jewe dramatic narigeze kuba muri management yiwe benshi banyita umucawa management ya dramatic twa gute management yiwe nazinigira man nazina kweli no bambeshi nazinigira je nageze kwa ndi muri management yiwe nageze kuba mbeshwa kuko mwivyo bese nariko ndafashwa bariko barambesha kuko urumva bambwira ati umuntu azovuga na dramatic uzoca umwataka umutuke je baramana amafaranga ati tukabifese ni bande bagwa amafaranga aba manager ba babu aba manager ba dramatic ariko n'amafuko ko je dramatic yarambye muri contract ngo wenzo kurihira inzu ngo ntabonye nawe urafite talent iyo contract nyene mari marayandi contract ya irahari iranditse gusa mu nyuma bari banyemere kundihira inzu banyemerera ngo nagahuzu keza nitwebwe gufungura ariko Joaz nakina kimwe bigeze bamfasha n'ubu uje baramfitiye ideni kandi n'ubu nkene kubitwarira no bitwarira nimbi yo contract no jewe bijya vyabaye byamaye isomo kuko je navuze ati nyimbu no munsi bariko baragiye shoyi wanje nagafo nanje one day hazogera Imana izonyakiriza itara rero muri kino gihe turimwo ndi mu nyishu sinovuga ngo ndiko ndarira ngo umuriyoni ngo dramatic umuriyoni afitiye ngo je ngo niwo wombeshaho kuko ntazi ngene mbayeho ntazi ngene mfungura my gusa nkeneye kuvuga ibibi yankoreye abantu bose babimenye my je naraja ku ma social media nkaja ku ma TV online natuka BFace bro bitamvuye mu mutima kandi byarambabaza kuko navuga ati je mu misi y'imbere nanje ngoma kuba umustar gusa bikora kubera kanoti kandi kubera kuko numva boss wa uri umukozi boss akubwira ati gira ikora kigira mwico gira umva dramatic yarambwira ati man nubona ko BFace yanjindiriye uko nuko namwezi ya bifu zawe yaza kamba ati rabi cyo ukora BFace arandembeje nanje nkacinja ngaho mu grand frère Joaz nkamutuka gusa je namusavye imbabazi ko ari BFace kandi nawe nyene yaratawe yavuga ati umudoga akarondera ubugari ntibiriko biva ku mutima kuko je byarambabaza nuko reko ndi mu kiganiro nagumanuka BFace nibaza none je BFace dufiki kwatakintu na kimwe dupfa gusa mu nyuma ntangwe kubona ubujyaja dramatic arankorera cyane cyarasi ndiyumvira uno mujene nawe nyene agomba kunahasi why nanje no muvi nyuma nkavuga ukuri abantu bakakumenya urazi ko je dramatic amaze kuntelefona ngo azonyitwarira ngo nkora muvuga nabi anyandikira ama message ibintu vyiterabwoba gusa je naramubwiye wibuke ko James cyanditswe ivyo uzokora byose genda unyitwarire Jeni nitaba mu butungane wewe ni uzoje indani je nzotaha my kuva ico gihe n'ubu ntarasuya kundondera
kuko ivyo yankoreye sivyo kuvuga ngo ndiko ndavuga ngo izina giwe nabi. Orana abapeti baje bave mu yinga my brother n'abapeti babaje guprofita tw'abapeti bo mu muji. Gusa je baby boy je nakoze kuva kera nta numwe atanzi muri kino gihugu. Urumva we ni wa vacancy nguje gukina amenyo ku mwana w'umunyakanyosha mayiji azohongoka. Baby boy what's up? Reka ndakubaza iki kibazo imbere yuko twinjira muri music debate. Baby boy niwe murimvyi ufuza gukorana nawe ngaha mu Burundi turetse kuja ku ruhande cana naye ngaha mu Burundi niwe murimvyi wifuza gukorana nawe ngaha muri new generation apana muri aba legend muri generation G-Flox yeah kubera iki G-Flox kubera bizi abandi nawe navyo bazi Dabujara bizi ya urazi impamvu kandi n'ikindi reka ndababwiza ukuri je mpamvu no kwana G-Flox ni kubera abizi batamwita batamubona kandi ni kubera ari uwo muhiri wacu mu Kanyosha ivyo vyonyene twe turakundana nani umva rero kugomba kuzanira ibintu vy'amacakubiri oya amacakubiri nukuri kavuga ati jere kubera ari uwo mu Kanyosha twe baratwirengagiza hariya muri muha bandi babirengagiza reka tubwiye baratwirengagiza barazi yuko nani ugomba kuzanira amacakubiri wait sanda kubwira reka tugire amacakubiri kuko Imana ikubwira ati abaswahili mu Giswahili bavuga ati malipo ni hapa duniani ahera ni kuhesabiriwa. Urumva umuntu akugiriye ikibi mwishure apana umuntu azakugiriye ikibi ngo mwishure neza umuntu akugiriye nabi mwishure nabi akugiriye neza mugire neza ari amwijuru tuzogenda baduharurire gusa nta bindi. Urumva uno musi umuziki wacu bawuhinduye kandi umuziki wacu uriko uhindurwa aba promoter aba journalist tukiraho nyene ko G-Flox ego basi nubwo abandi bo babinyoha bavuga ati bafite mu Kanyosha twin tubakunda none G-Flox no muri ivyo nyene mu Kanyosha ari man muri generation hariyo ba Berry Music hariyo n'abanyene twokorana nafo abo bonyene nibo bavuga ati je twokorana oya na December twokorana kono nuwo muri muha mani umusomugo bakuzera nuko none sibirega niko bimeze baramaze guhindura umuziki kawaida none kubera iki twoguma duhindura umuziki kandi tugomba gutera imbere mugatwe tuzana amacakubiri none natwe tuzoguma twisemba abantu baguma batuzana ko amacakubiri we Jose rani promoter ambwira indirimbo isotse ndiko ndamusaba afashe kuyipromotinga akambwira ati ndimbo yawe ngo ni nziza ngo ariko kubera uri umunyakanyosha uva muri muha sinogutera support none kubera none ko tubona randi promoter afitanye imigenderanire na SatB kandi bariko bakoranye na SatB management ya Landry Promoter bakoranye na n'indirimbo na SatB baduhaye tuza none gute wovuga ko atagusapotinga kandi SatB nawe n'umunyakanyosha ndakubwira ikintu kimutazi SatB rana level ariko none wewe SatB nkuba aje kugusaba ikiganiro kimwe oya naco none ushatse kutubwira iki mu bisanzwe basi twebwe tukiri bato ntibashobora kuvuga ati bano bana bafise amaraso ashushe reka tubahe support abana baduke baza gufasha bamwe badakeneye support kuko nka SatB na support akeneye myG kuko ujya telefone ku radio naho nyene akeneye kiganiro bashaka mu ujya gutelefone naho nyene ucumuhamagara kore kiganiro ariko je baby boy ndagutelefone si muri ako kanyu mpamagara kuko uvuga ati uno musazi ni hakiza nta ma views azakoma kumbe rero je naza ndaza kuvuga ibintu bizima kuruta wa mu legend waza guha ikiganiro rero uno munsi umupromoter umujournaliste wese arafise umuririmbyi wiwe wewe urumva udafise umupromoter wa umujournaliste wawe ntiwizere yuko ibikorwa vyawe bizoshika kure ariko bijya bintu wowe ukora ngo uri kuraha promotion SatB ngo uri kuraduza SatB yararenganye yarahejeje no gutomuka igano gutogera iki ugica poster cyose abantu baragekurikirana jewe iyo promotion ahubwo yihejewe kandi hariho nabandi hariho nabandi baririmbyi bahabwa iyo promotion bakayanga okay baby boy tukiraho nyine none uvuze yuko hari bo muri muhana bahari menga sineze nigiki basi mukora ugira mu bisanzwe kuko twebwe kuvana kera umuziki wa uri mu Kanyosha ariko rero kuvaho haje bino vyaduka novuga karamajini bino vyaduka barandiri promoter aba basimbizi kandi wanashima simbizi no munyakanyosha abagereni vyaduka simbizi na mashetani man none gasho bita abantu bica umuziki w'indundi bagaca baja ku ma social media ku marade ngo tugomba guteza imbere ngo umuziki w'indundi ariko haribo basimbizi canke Landry Promoter jewe wose ndabajya umuhari hariho ego Landry Promoter ni wahari hama simbizi ni wahari okay none gute none nawe ari mu vyaduka bari none ari mu vya none nibakorana bajya mu baronde bakubwira ati vyonguka
niwazana ivyo vyunguka navyo niwizere ko bazoguha promo nko yishaka mu bisanzwe baba bari ko baraprofita umva babajya amahera yago none koresha umwanya ntiyamugasho koresha umwanya nihora mugasho yari amafaranga yo mu diaspora 500,000 bamuhagire promotion y'indirimbo ashara yake mu nyuma ari hakana uje namara wampaye yaherere yo kutagira icandiko je umuntu nzo azovuga ati ngo nkeneye urana je ndabagwaye nizina ry'Imana je mu promoter muri aba bajamari w'inshuti ya bose hariho randiri promoter hariho simbizi urumva hariho uyu musazi ngo Tairo 6 nibarabi ibikorwa by'abantu mani baza kugira ibikorwa by'abantu urumva badakenewe bamwe bafite talent mani urazi kubura umupromotere mani ukirirwa urapostinga kuri Facebook upostinga ngo uri kupostinga mariage ya SatB yakoze ukananirwa gupostinga nyemeza indirimbo ya Baby Boy mani indirimbo kandi indirimbo iryoshye ugaje postinga mariage ya SatB ngo SatB ngo yagize mariage bakirwa bapostinga ubuntu bw'uburofa rofa kandi hari abana bafise impano bariko basora ibintu bikomeye ukananirwa kumushikana kure Baby Boy none basi ego hari nyene batabikora neza n'ubu nta promoter no mabikora fresh basi bavuga ati jewe vraiment jewe kwanza ndafise abantu je ndafise aba promoter vraiment bavuze ati uno mupeti hari aba promoter nareko indirimbo babana ariko mu nyuma mbona barabanurura bararekuye indirimbo yiwanje nayibonye kuri page ya Ntuzenya Mutima le Comedy nukuri ko Imana mutima rega nawe ava muri none rega nivyo rega turafise abanyakanyosha batubana none nk'ubu SatB yavuga ati bana nyemeza ijya ndirimbo ni nziza kandi areka arayumva nubirikira vurugana kandi SatB arega hora kubona ku marezo none arayibona none nk'ubu yavuga ati petit frère kujya agire DJ Fernando Berisima bakamwa challenge cyane kubera nawe naheruka gusora indirimbo na oya man imisi yose abaririmbyi bacu bazoguma bari down mind twe tuzoguma tubarusha mind kandi je ko ina na collab nzo mayi muririmbyi akomeye akeneye collab ko atari 100 million mahiji je na collab nzo muha bro nk'ubu SatB yoza kavuga ati Baby Boy wasoye song nziza twari turi kumwe muri ideale ujya musaja kugura ijya phone ya 700,000 twari turi kumwe nk'ubu yoza kavuga ati Baby Boy indirimbo yawe ni nziza kuko yamaze kugira record mahiji East Africa niyo ya mbere bro akavuga ati dogo ngo tugira ga challenge konyene ndiko ndaririmba ari mu ka video kiwanje twese tukacha tugapost support mahiji nitwaga posting akaza kugera kure baba fana biwe nabo nyene baza kuvuga ati SatB ya supportinze Baby Boy imyaka nyosha reka natwe tumusapotinge tayari man yabakunzi ba BITV muri mumva ni Baby Boy reka rero tuje muri music debate yacu no musi music debate yacu ni success mu bantu babaririmbyi kubera bivaye no kukuntu ari karidoga barandi promoter ikene ndiko ndababwiza ukuri si kwidoga babimenye none harongi waba none okay tuje ku kintu citwa 6 gute ubu 6 mu baririmbyi ubona atari kirije bamerikira basubiza hasi canke nta kintu ivuga ko ikintu ca 6 ivyo bintu abo bose abantu bose ba promoter kuko bose bahereye hasi hama baraduka bamaze kuronka 6 baraboregwa biga 6 ni nkinzoga wara mukabari ugiye mukabari mukabari ukamwe ya mbere kumuvuga cyane ni bisanzwe ukikubitse ya kabiri wara maze kunywa zine basi nk'ubu nka wewe uvuze ati Baby Boy ngo tugende mukabari ndakugurira tukagenda uranguriye ya mbere uranguriye ya kabiri ya gatatu ya kane wara maze kuboregwa cya ntangura rero urahatse ngo kwanza uri umuhimbiri tokana na my office mwana shamaye naca nibagira yuko ari wansokanye mu kabari ako kabaregwe nagakwe mu mafaranga yiwawe nivyo niyo yari ya 6 abantu bacu ngaha baririmbye aba promoter baboregwa ugasanga uri kurica karriere yawe yakazi nene Baby Boy wasoye indirimbo yawe yitwa Nyemezi kiraro nka success kandi naho ko indirimbo yawe terivuma niko ne terivuma none ni wana kuzubavuboregwa na 6 my G je management ndimo abantu bako baramfa ubazi tubwire kwanza management yawe yitwa gute management yiwanje yitwa gute ubu ni turapresenta ni muri so kuyivuga izina gusa vuba ikiganiro tuzokora nzokurondera dukora ikindi kiganiro ndayivuga izina gusa ndashaka kuvuga amazina y'abantu bari nyuma yavyo abantu bako barama support ya hariho wari watubwiye Kent Piko ari karagufasha gusa hari abashiramwe imitaye yabo hariho Grey Jimla ya hariho Jonathan muri ideal hariho Chris muri ideal hariho DJ Malone yana Bingo Direct nawe nyari mu Bingo Direct bari mu bantu baza mbere hama Kent nawe aza muri Kent nawe aramfasha ibintu by'ama platform kugurisha indirimbo ku mbuga
arakurikirana indirimbo ya Nyamezi maze kwinjiza amahera ngana gute indirimbo mayijije none go vuba ngira ngo reve witiho bazonkira ko ngira ngo reve witi bazonkira kandi niho nyitangure rega success yawe izubinarega uzoborerwa success none umva ko uzoborerwa success jengo zimya jengo muri legendi onye utangiye kuvuga ngo umuntu ijiri ngo nta mungo na muririmbyi ngo uzakora atari miliyoni narabikoreye none rega nabone nimba bavuga ati je umpamagaye n'ivyunguka success yanje narayirondeye umpamagaye n'ivyunguka none numva ndayabirondeye apara kucuvuga rero ngo kubera ngo barababandi arindi urasiko narondeye SatB ngambwa ati bro je uranze nkiri gipeti je arona clip ya SatB ndi mwomani kera mfise 11 yitwa ngo yayimbiye ahantu mu Kimanga bita mu Kimanga mu Kanyosha boro ndibuka nakunda koga ayo mazi ku mariba ari imisundo indirimbo yitwa gute tuze kubucikinga ko byarimbiye ati mana yacu tubabarire uzubora abana ba ugendura bya mupeti yakubise mbiri mu hewa man James talent nyinshi mu mazi ama b-boy waguma wako bro narakubise mbiri mu hewa mu mazi iyo day yamemvye sensa ndibuka SatB yamemvye sensa iyo day no muhana rakubiswe mere na taje meze foko numera mbwira ati umwana w'umuntu kwirira ingene usa nena mbwira ati jemvuye muri clip ya SatB mbwira ati none nivyo bizogushikana he ariko umu brother naramuronde yambwira ati ngo peti we kora twe twarakoze iryo jambo nirishimishije je nanje gukora ndiko ndakora usabye urikurakora nawe ni success ni wayiboreko ukasaba muririmbyi miliyoni jana mana yanje ndabivuze imbere ya kamera ni wabona baby boy yatanguye kuborerwa success nkatangura kwibagira abantu bari nyuma yiwanje nukuri ko Imana uzoshinyakira ico kintu je naco nkeneye bro je sinkeneye guheza career nabi nk'aba bapeti bandi uwo muntu nze yabamuyinga amuhinga ninde none wamuhinga ntawuzi none wamuhinga none wamuhinga none niwe wanyira abazi wamuhinga hari wamuhinga na wakayanza none ko wamuhinga hari wamuhinga na wakayanza iyo terme nyimba utayuzire wewe nta makuru ufise wewe terme atayumva cyangwa sindimbo ya D1 iyo terme atayumva nta makuru ufise none wana wamuhinga ntawuzi je nawe god wamuhinga ntamuzi mwebwe wamuhinga ni drama wewe basi drama tire yanzire drama genda hano hose ubu drama tire yanzi ni wamuhinga pana drama ibyo twagiye bagiye none ego nacu kizima maze kutubwira ko drama none nimba yazimye yaba yakubisa ambulance kandi urabona ko nawe nako fise video ambulance wana kigenda kecu rumani kashaje muga code nawe urabona kufisa amavuzi code wana kari squat nani fisa amavuzi menshi warubimenyereye kujya warumenye dramatic kujya oya mugabo nawe uvuze ko nani nawe yaborewe je speed yiwe dramatic ndayikeneye muri kano kanya no yikubita ngonyere gacikubita none views kandi we ngoma yakubwira no zuberwa success wait views igihumbi n'ibihumbi 10 kuzigura ujya mu petaragura sana ama views kandi nama ndamubwira bro one day bizokumara none je nkeneye kora management wanje ubirikira tamwe imitaye myinshi nk'umuntu wagazi nanje nkeneye tugura ama views mu kwezi kumwe nzaba umuriyoni ni faster tuba tuyikoze ariko tweko turipambanira none kuvuga none dramatic bure nta mera agifise yo kugura amajuzi wamuhinga yahombye man kwa namubwiye ati wamuhinga wa manutse ataki na kimofisi nako kaduga hasigaye imisi mike ukagurisha usubira iwanye kujya waje ni kuzasubira inyuma kirazira kuboregwa washaka kuboregwa ugatuka umubosi yakuguriye kwe wamaze kuboregwa sasa mpa bien none dramatic ugumuvuga ngo yaborewe success none wewe mwapfu wamuhinga none nuziko je twadufitanye contract twakorana urazi nta muntu numwe ngamo wundi ataza amateka je yankoreye mabi man kandi je naraje imbere nka pambana kubera we bro mu bantu bamudugije wamuhinga jewe ndimwo mayiji mu bantu bamukuye wamuhinga muri Bantu Boy je ndimwo mu bantu bamuhaye conseil je n'umupeti muto ariko hari abaririmbyi bambonye bajugumira bavuga ati kijya gipeti kizovagi je nawe navuga ati 2024 sinzobana umwanya wo Natasha ko atarapost ndiri kandi twarigeze kubora muri oya jewe Natasha aragutamwi noti je Natasha reka ndamuhe na message Natasha je warakoze kuma 500 yako ja 500 siyo nari nke mu bisanzwe je nari nke ni supporting umuziki wanje Senyene warabishimye kura gwa 500 yavuga je narabishimye ariko sinabishimye ko mutere nkuko nari ndabishaka kandi abikure ku mutima mayiji kuko ukene gusupporting umuntu ntuhamagara media man
nureka umuntu ngo agufukamire mani ngo kubera amafaranga mani kuko amafaranga n'amashiti ajya amahera afise uno musi nanje noronka urudemo guru diaspora guru zongurukana mwamarare bro sinosuzugura abantu ngo bagize ibikorwa vy'iwanje ngo kubera ngo bagize igikorwa cye niyemera ku ma social media ngo hetora amahera ibikino hamagara umuntu mwibanga umuhe support bro support wari yifuza kwa Natasha support yegeza mana Natasha amahera arahera nari nkeneye uko andihira studio nari nkeneye kandi hira clip ariko acango hita flash ngo ya kontra flash ya kontra nakintu nakimwe muri kontra yegeza mfasha bro je abaririmbyi benshi mama baca kuri uno mutwe wiwanje uno musi rero umuririmbyi wese azi yuko nigeze gufasha we ntamfashe aragowe uje kubica je komba ya mwisho nje kuri nyemeza yiwawe aha nje kubemeza ijya ninyemeza kandi tegeza kubemeza so bakunzi ba BITV mweko muravyumva bintu karavuga kuri success umuririmbyi ashungwa arashobora kubererwa success hama gace ja hasi kandi hari amayelema ari karaja hasi umuziki w'Uburundi no nk'ubu dramati twari tumenye adukubita amamiliyoni wangozi nawe nyene wangozi yagiye wangozi ni Kirikou yagiye wangozi none urashobora gutukana kweri ugatukana no mu journalist ugatukana na DJ Israel umuntu avuze indirimbo yiwawe umuntu yagufashije kugira uduhu none ivyo Kirikou yari karavuga sivyo mu bantu je ndabisubiyemo kandi DJ Israel aho uri hose my brother respect je ndaguha respect mwe murazi umuziki abantu mundukuriye ahantu DJ Israel yagiriye rere ni hajya ahantu yaciye agenda direct yavuga yuko Kirikou yoba yasuzuguye media zo mu Burundi aja gukora ikiganiro mu gihugu kibanye kandi barigeze kumusuzugura kandi ngahi wacu hari ama media bica biboneka ko mu kindi gihugu yuko mu Burundi ama media yacu adashoboye aba promoter aba journalist ama radio atakazi kabo bashoboye gukora urumva maze kubona umuririmbyi amaze kugenda mu kindi gihugu nivyo bakira rero yari kuvuga ati big up sana Kirikou levugeze ko no munsi irashimishije kubona uvuye mu gihugu ukaca kugira media tour mu kindi gihugu ariko umviriza wait ariko waragize amakosa kubona iwanyu ariho hantu hambere hatangurira promotion kubera imisi yose kuko niwogenda gufasha umuntu wo hanze kandi iwanyu mushonje banza ugaburira biwanyu bahage imbere yo kuja kugaburira abandi bantu urumva yaho rero niho rero yari kubanza agahera hajya hambere agacagaruka ngaho agaca mukosora naho abantu bari kuvyakira neza bari kuvuga ati kweri ariko kubera DJ Israel yagiyeko hari abatazi umuziki bamutahuye nabi ariko twebwe umuziki tuzi n'ibintu two turakora tuzi n'ibintu turiko turarondera turavyumva jewe amakosa mani mu muziki ndayaraba nkayavuga je sinibwira njye umunwa DJ Israel hari abamufashe nabi baramutuka urabona ko habaye n'induru muri studio muri connection ariko mu brother yaravuze ukuri gusa habuze ijya limite yo gutangura kumukeza hama aca mucana amugeze ukuri none we nka baby boy uri kuraraba Kirikou kijya kintu yagize arasoye indirimbo mugace yagenda mu Rwanda hari umugabo urabona Mr Champagne njo byangu media tour yose ntabwo yigeze ayigira nga mu Burundi nawe ko atangurane bamushira ko ngo Mr Champagne mu basane mu Burundi ntaruro bamuharura nene nari mu baririmbyi b'abarundi Murundi ariko Rega kuta nimba utari umurundi n'imisugura ko atobari mu baririmbyi umurundi no rega so umurundi urungoke na mpa interview ya Mr Champagne areka avuga ikirundi minota 2 nimba ari umurundi ibisose amaja ku maradi wait indi arafose umurundi arafro none ikirundi ntakivuga arakivuga gusa arafro ntuzo nta kiganiro yoshobora gukora iminota 30 avuga ikirundi gusa ariko igiswahili nubwo agishiramo ariko ikirundi cage Mr Champagne ntazi no yambo ntabyazi mama ntabyazi none ske wowe mwita umurundi bro hari ibintu abantu bitiranya kuko ugiye kuraba n'abafana benshi ba Mr Champagne n'abakongomani gusa ndakeneye kubona jewe Mr Champagne misaye karavuga ikintu nyimba ari umurundi kwera kuyije condition ariko ndatangara ari abantu bahora baza baba journaliste aba promoteur bagapromotinga Mr Champagne bakamuduza ku nguvu kubera agafaranga guys nimukore kubera mugakora ibikorwa vye mu Burundi ibikorwa vyahe kubikora arabikora jewe ikibazo nakubajije ni kimwe Mr Champagne aravuga ngo no Murundi je niko namuponda canke ibiki nibiki twese turi mu kazi kamwe ariko je ndababara kubona umuntu nka Mr Champagne ukora mu ibiganiro uvuga ngo no Murundi kandi atari umurundi atakirundi ariko aravuga urazi ko hariyo nande ama media badahora bamu ibiganiro kubera iki kijya giswahili cyo baguma avuga
akandi abaye imyaka myinshi ngaha mu Burundi je Mr Champagne ndamuzi do mupeti azambwira ati baby boy fasha kwanza je my god ngongira subscribe ndagupartage man ndamuzi just aba views my g avuye muri Kongo kwanza kare yita Faridi Burundi ni ryo zina yaje ajemu mu nyuma cyahinduka Mr Champagne ariko by the way Mr Champagne no akiri ujya namwaje twe twomujya ndabizi ko Mr Champagne ujya hera twe tujya abarundi biwacu imihari kuko n'abapeti bafite talent kandi bariko bayica talent zabo niyo mpamvu tubajye imihari barakwiye kwisubira ko uri kuraboregwa sax ngo kubera ngo ukoze ngo clip mu hanzi buraya no nuboregwe utangure kwishura abantu nabi mu biganiro utangure kugara umuntu aguhamagaye muri media tu twe twarasabye ama media tu indirimbo isohotse turazibura wowe uronsi yagusa ngo reka manze ngo nje mu Rwanda wowe urinde wewe wakoze iki hari abaririmbyi benshi bakurengeye bagize blague mu muziki wabo uno munsi baragiye swag team uno munsi rihe best live music uno munsi rihe kwata atanyuma Christian B ari he abo bose reba borewe si Christian B jona muri turoka kumumva muri risk arimwo none wamuheruka ryari imyaka ingahe arayizigiye mugabo apanigiye imyaka apanigiye Christian B yazanye ubutandero kuri manager we Saidonya nk'amayiji jamakuru yose manda yafise bro Saidonya nkayamubwiye ati wewe kuri marriage wanje ndagukeneye uze kuririmba nzokuriha indege itike indege for free passport for free urazi ngene yamwishuye yamubwiye ati utamemvye sinzi kandi ari manager kandi ari wamufasha mu muziki kandi ari wamuzanye mu muziki urashaka gutuka boss we ni vya bindi nakubwiye ati umuntu aragutwara mu kabari ukanywa uborewe ugatangura ibitutsi no umuziki uzanye uburofa nuko ucuja hasi utanguye kuboregwa utanguye kuboregwa je Christian ndibuka jewe yarandondera ke baby boy sindirimbo ndabona uratwika kuri ibintu vya Instagram nkene promo nafo je na mutima mu BFace je umuntu wese mbonye afite talent ndagufasha ariko mbonye ataye ufite navuga ati my G je so gusupporting uburofa kwe sorry na Christian nta tarafisi life no twa support zibikogwa je nyemeza hariho na challenge jisho na post ne challenge wanje anyemeza namugira aga challenge karaba trend ni nde ngate yaza kabona ko kabo twarabibona nyene ko none ariko mu nyuma akurikirana jisho atazi baby boy wait mu nyuma jisho arambaza none mpetse ko muhino promo kandi mona kanu kagiye araguhemba ngati wapi ni support na muhana umubira mbira ati baby boy na abapeti bake sana mu muziki bafite umutima nk'office ninde muririmbye ukomera gusupporting uno muririmbye jiwazi ivyo ni jisho ariko arabimbwira je mugati and then ndafise ivyo ndondera je reka ndabimufashe ariko mu nyuma umupeti harabaye show ndaja muri show yiwe barandihisha ndamutelefona mbye show ya Christian B yari yabereye je simakamvuga show yiwe mani ngaho kwanza ndiko ndamuha promotion mani tuganire kubijanye na music yiwanje ngaho ndiko ndamugarura kandi on top kandi yarapfuye nyemeza none ubu uri kwibona gute abakunzi bayakiriye neza uko abishaka niko uri ko biragiye je kweri nyemeza uko nabiri ndabikeneye kuko yanaje nayirekuye ubwo ariko Imana irikira binkorera vraiment je ndashima urugerigeze ko no munsi nivyo irikira kora ndabishima sana baby boy twari muri music debate ubwira abakunzi ba BITV abakunzi muziki w'u Burundi cyane uhanura abantu babaregwa 6 mu muziki ubahanura umva wo bahanura iki abantu babaregwa 6 harimo aba promoters aba bloggers abaki bose bahanura imisi ibintu ino industry y'u Burundi je abantu bari mu industry ibintu basigaye banywa n'ibikimana je kare nayo ukabavuga ati abantu bavuga ngo urumogi ngo ni rubi abajama bacoma amavyibumye man niko no bivuga none two bivuga gute tuvuga ngo urumogi bacoma urumogi si rubi kuko hariho n'abantu bakuze barucoma kandi bifata neza ama brand yabo ariko no munsi ukasanga umurivyi nka SatB uriko postinga kuri Instagram uburofa SatB rega nawe nyene yabaye mu comedy uje ubu nanje singi muharwa mu baririmbyi no kuri kwimana nguma mbona ku mase ngo waco ngo wagize iki umuntu w'umuri jeni nk'ujya ufise umugore n'abana ugaca umugore uburofa nk'ubwo ni mureke maze kugira blague uno munsi mwarose 6 mwiko muraboregwa mutangwe kuzana ibintu by'uburofa rofa nyimba byabananiye ni bicare hasi bareka amarasa ashushe akora akazi tubemeze apana kuzanga uposting uburofa uvuga nabi uri umupromotere hari aba promotere duhora tubona aba promoting indirimbo zo hanze y'igihugu hari aba DJ bahora bavuza indirimbo zo hanze y'igihugu mu Rwanda twe twari tubarusha sana twari turi hejuru yabo ariko no munsi u Rwanda rwaratumanuye ubu nibo bari imbere
kubera iki uno musi umuririmbyi w'umunyarwanda w'umu underground asora indirimbo imwe mu kwezi ukabona 1 million. Raba Shemi yaraje 1 million, raba Afrique yaraje 1 million, raba Chrisiz uno musi arajugumiza mu Rwanda. Abona abantu baje ariko kugeza uno mwanya nta hit yo mu Rwanda ikirakoma ngaha mu Burundi. Uno musi impamvu hit itari kirakoma ni kwa twavuze ati tuzovyikorera twebwe nyene abaririmbyi. Jewe ndo muririmbyi nka mu promoter, nka mu journaliste, nka mu man, ibintu byose ndavyikorera kuko ndabishoboye. None ni vyabananiye bobo, reka twe tubikore tubemeze. Sasa je nani manuro nyinshi mfise zo kubahanura gusa nibisubire ko bahinduke. Nimugire ibintu abantu bakeneye abarundi twe dukeneye kubaha good vibe. Je naravuze ati ndi baby boy muzoshake mumfate nk'umuntu w'umusazi, muzoshake mumbone nk'irofa, uzoshake unyeme promotion yiwawe ariko ukuri nzokwama nakuvuze uko kuri. None nemera umuziki wo muhiri wacu upfe kandi mbona tubishoboye natwe. Why nzokwama ndakuvuruga mu matwi nawe azogera igihe wihanura. Sasa y'abakunzi ba BITV muraje kumumva re baby boy twari muri music debate twari kuvuga ku kintu cha success. Umva ko reka tugira success irashobora kwica umuntu, irashobora gutuma umuntu asubira hasi, irashobora gutuma umuziki wononekara, abantu basigaye baposta uburofa kubera babonye ko bubatse amazina. Cyo byose ni ibintu yakera tukiye muri success, ariko twababwira yuko Nyemeza iri kuri platform zose nkuko yabitubwiye, kandi Nyemeza mugende mu yawe kuri YouTube iraryoshe cyane, indirimbo iryoshe cyane. Subscribe, comment guys, share. Yo, what's up? Ndagushimiye ko waje man. Nanjye ndashimye ko rero ntabwo ndabona warusha niba guhaka koka kwe. Rega Nyemeza ikirakora amaji. Cyangwa bagoye Jack Daniel. Tukeneye man. Sorry. Bakuze yari music debate twari ko tuvuga kuri success. Reka tumusezere baby boy mu kudusezera abagire Nyemeza kandi cyo tugenda. Say Tagi. Let me see, let me take. Ni Nyemeza. Uyu mwana ndamukunda osinifuza kumuva inyuma, abaponda barabisha ndita yari kumuva inyuma. Say uyu mwana ndamukunda osinifuza kumuva inyuma, abaponda barabisha ndita yari kumuva inyuma. Otiwe mon bebe tiwe mameye tiwe mon bebe tiwe mameye aguma Nyemeza guma Nyemeza aguma Nyemeza obebu gumu Nyemeza ase urukundo rwiwe ni mugitanda abikora kwaje umwana gwo mugeti nakunda ase urukundo rwiwe ri danje mugitanda abikora kwaje n'umwana gwo mugeti nakunda ambuti yaja osha otiwe mon bebe otiwe mameye otiwe mon bebe otiwe mameye aguma Nyemeza aguma Nyemeza upapiloni zose kata inamba zose baby bloka Babylon zose kata inamba zose Great Jimla a DJ Malone I say a Jonathan a Chris Kuesha baby brother indirimbo yose baby boy wakoze kuza. Thank you bro, yari music debate tuzosubire ku munsi nk'uyu. Let's go cha cha.